mama muco nimubwirane igikorane kidasanzwe cadushwaye kuri etesi Kamenge. Igikorane kibona mviriza samedi na dimanche muri ino ndwi nyene abavuga butumwa bwiza bw'abagorozi barabateguriye igikorane kidasanzwe. Bazotanga inyigisho z'akanovera zo kubaka imiryango, zo kubaka urwaruka rufise kazoza keza, no kumenya ubuhanuzi bwa Bibiliya naho igihe kigeze, hamwe no kwirinda indwara no kuzivura. None mbarira amasaha neza na neza samedi igice ca mbere ni kuva isaha 3 z'agatondo gushika isaha 7 z'umutaga. Igice ca kabiri ni kuva isaha 8 gushika isaha 11 z'umugoroba. Dimanche naho kuva isaha 4 gushika isaha 7 z'umutaga hazoba hariko haravugwa abagwayi kandi ku buntu. Nayo kuva isaha 8 gushika isaha 11 z'umugoroba harategekanijwe inyigisho z'ijambo ry'Imana. Akabijya rero n'amabisi yo kubunguruza yarategekanijwe. Mbe yemwe bazoronka aho badukwiye. Reka nakubeshe hamwe igikorane no gisiba noba ntakunda Imana. Ndagushima Yesu ari ku musozi. Bantu bo mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara zose z'Uburundi kandi mu madini yose, kaze kuri etesi Kamenge. Ni samedi na dimanche mwigi ijambo ry'Imana, wa mutsima w'ubugingo twoye kugenza umutwe nkuru yuzi. Muri Yohana igice 8 umurongo wa 32 haravuga hati muzamenye ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Muri Matayo igice ca 11 umurongo wa 28 haravuga hati nimuze abarushe n'abaremerewe ndabaruhure. Hari ico mubaza twakure kuri 68 amajana 985 amajana 931. Imana ibahezagire.